Bakunzi bahori Kanani TV numunezero ntangere ugusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira reka tubaza twishire mu biganza by'Uhoraho. Mwami Imana wewe vyagiye ahera cyane, murengezi ubugingo bw'abari mu isi bose, mukunzi mwiza uruta abandi bakunzi bose twamenye, nje imbere yawe muri iki gitondo ciza. Mwami Imana nje nguhimbaza kandi gutazira, wabanye natwe Mwami Imana, waraturinze irindi ntambuko zacu, none duhaye no gutangura indi shasha, none turayikweguriye nyaguhoraho. Indwi zitubera indwi y'umugisha, izitubera indwi y'ukubona Imana ukundi gushasha, izitubera indwi y'ukugirirwa neza nawe Mwami. Natwe abana bawe dukomeze kugushima, dukoze kuguhimbaza, kuko ari we wenyene mutabazi wacu, ni wewe uhindura amateka, ni wewe utwitaho muri gato na kanini. Wamana we ndagushimiye kandi ndakwimitse Mwami, ushigwe hejuru mu bugingo bwacu twese Mwami, ushigwe hejuru mu bugingo bw'abumviriza aho Kanani bose Mwami Imana, bose ubahezagire, bose ubagure kandi ubagurire aho umwasi Mwami Imana yabanyaze. Ndasenze ngo ubashumbushe ibiheta ngabo kenshi uzobukoze. Wamana we ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro cyose kibi cawe mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Rero ijambo Imana impaye kukuzanira wewe ni ijambo rivuga ngo aho nyene wasuzuguriwe niho ugiye gushumbushirizwa. Haleluya. Aho nyene wasuzuguriwe, aho nyene umva Satani yateguriye kukugirira nabi, niho ugiye guhezagirirwa n'Imana Data rugira byose. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Esther igice ca 6, turasoma kuva ku murongo w'indwi dushikane ku murongo w'11. Maze Amani abarira umwami ati, umuntu umwami akunze guha icubahiro bozana imyambaro y'ubwami iyo umwami ahora yambara, n'ifarasi umwami agenderako yambitswe urugori rw'ubwami, maze iyo myambaro n'iyo farasi bobiha umwe mu baganwa b'umwami asumbya abandi icubahiro, bakayambika uwo muntu umwami akunze guha icubahiro, bakamugendesheresha mw'ibarabara ryo hagati mu gisagara ari kuri iyo farasi, bagasemerera imbere yiwe bati, umuntu umwami akunze guha icubahiro uku niko azohora agirirwa. Nuko umwami abwira Amani ati, banguka wakire imyambaro n'ifarasi nk'uko uvuze, ubikorere utyo kuri Moridekayi umuyuda yama yicara ku kirimba ibwami, ntiyagire na kimwe uhaza muri ivyo uvuze byose. Nuko Amani yakira ya myambaro na ya farasi, yambika Moridekayi, amugendeshereza mw'ibarabara ryo hagati mu gisagara, asemerera imbere yiwe ati, umuntu umwami akunze guha icubahiro uku niko azohora agirirwa. Amen. Murumvise neza iyi nkuru kandi ndizera ko iyi nkuru mwese muyizi, murayizi cyane. Uyu Moridekayi murabizi ko yari umuyuda, hanyuma yakora ibwami, yari umunyezamu. Hama umunsi umwe aburira umwami abantu bari bagiye kumugirira nabi, hanyuma bagiye kubiraba basanga ni ivy'ukuri aba bantu bari bafise imigambi y'ukwica umwami. Biragenda biheraho ntidibukwa, umwami ntacyo yamuhaye, bakoreye umwami, ariko Moridekayi we nta n'uwamwitayeho, yagumye aho kw'irembo. Haleluya. Hanyuma ngo umunsi umwe umwami ngo agira ikibazo, ngo arabura itiro, hanyuma ngo acasaba ngo bamuzanire igitabo bandikamwo ibyagenda biba ku ngoma yiwe. Hanyuma ngo ariko arasoma ngo abona amakuru ya Moridekayi ko bigeze kumuburira bagomba kumwica. Hanyuma ngo acarabaza ati, mbega uyu muntu hari ikintu twigeze tumukorera? Ariko reka ndakubwire muntu w'Imana, igitangaza kiri muri iyi nkuru. Haleluya. Igitangaza cyakozwe n'Imana ku buzima bwa Moridekayi, ngo Amani yari amufitiye ishavu ryinshi riteye ubwoba.
kubera ngo yaramusuzugura abandi baramwikubita imbere ariko Moridekayi kubera yari umuntu yubaha Imana ntihigera yikubita imbere yiwe ngo akavuga ati jewe wo gufukamirwa n'umwe n'umuremyi w'ijuru n'isi. Haleluya, n'umuremyi w'ijuru n'isi. Ngo ivyo bintu bigenda bibabaza nde? Bigenda bibabaza Amani mu mutima wiwe, akavuga ati jewe sinzobaho, sinzorya, sinzoryama nkibona Moridekayi. Haleluya. Kandi n'abayuda bose uyu mugabo wa Amani yari yamaze gusaba umwami ko hari ubwoko bubi bukwiye guhona mu gihugu, kandi amakete yari yasinywe ko bose barinda gupfa. Haleluya, haleluya. Ariko dufise Imana, amen, dufise Imana itaburi kubigenza, dufise Imana no ku munota wa nyuma. Haleluya, iseri kwigatabara. Byari byarangiye abantu b'Imana, umwami yari yasinye kandi ibyo yasinywa ntibyasinyugo, ariko hari Imana mu ijuru isinyura ibyasinywa. Haleluya, hari Imana mu ijuru ifise ijambo rya nyuma kuri wewe nanje. Amen. Uyu munsi wewe ushobora kuba nawe hari ibintu byasinywe, hari byasinywe ikuzimu, hari byasinywe n'abagaragara, hari ibyo umwasi avuga. Haleluya. Ariko icyo no gusaba ni kimwe, gumuza umutima ku Mana yawe nkuko Moridekayi atakuye umutima ku Mana. Haleluya, niyakuye umutima ku Mana aho yari yateguriwe kwicigwa niho yatabariwe. Haleluya. Umbe nawe nagira ndaguhanurire muri iki gitondo, aho nyene wasuzuguriwe, aho nyene watukiwe, aho nyene witiwe amazina, niho Imana ije kugutabarira. Haleluya, haleluya. Niho ije kugutabarira, niho Imana ije kwemeza batakwemera, niho Imana ije kwemeza bagusuzugura, ibyagucinyije Imana ije kubicinyiza. Haleluya, haleluya. Ngo hanyuma umwami ngo aravuga ati ni gute je nogirira neza uyu muntu, ngo atangura kwimvira ikintu yokora. Hanyuma ngo acabaza abantu, nawe Amani nawe ngo yavuga ati jewe ngo yari yataryamye avuga ati ifoko nze gusaba umwami ampa agahanga k'uyu muntu. Haleluya. Mwijuru Imana nayo ntiyasinziriye, ibuza amahoro umwami. Haleluya. Nawe aradasinzira avuga ati nigiki nokorera uyu muntu. Rero uyu muntu akundwa n'Imana, umuntu yubaha Imana, Imana ntishobora kumureka gutyo. Haleluya. Naho ubona hari ibintu bisa n'ibikwica, ibintu ubona biteye ubwoba, n'ukuri Imana ikabikwishimiye ntacyo uzoba. Haleluya. Amani yari ayitiro kugira ngo yice Moridekayi. Umwami abura itiro kugira ngo atabare Moridekayi. Ijuru ibura amahoro kugira ngo umusabyi w'Imana atabagwe. Rero umuntu w'Imana ni inyungu yawe, ni inyungu yawe uko bisa kose, uko bimeze kose. Uyu mugabo Moridekayi murazi ko yari yatumye ko n'umwishwa wiwe Esther aramubwira ati ibintu byaheze, ibintu byarangiye, atariko turafise Imana, gihe dutabaza. Esther nawe amenye ibanga avuga ati nivyo reka dusenge. Bafata iminsi 3 yo gusenga, Imana ihindura ibintu. Nico gituma nkwinginga muntu w'Imana, aho nyene uri kurasuzugurirwa, aho nyene uri kuratoterezwa, ntukura amaso ku Mana. Haleluya. Kuko ni wakura amaso ku Mana nta kabuza umwasi arakuronka, ariko ni wagumiza amaso ku mutabazi wawe, haleluya, ntazokwemera kumaramara, ntazokwemera kumwansi akugendera kugakana. Haleluya. Ngo hanyuma abarashitse, ngo umwami arabaza ati umuntu ari hanze ninde? Niho haha twasomye ngo Amani niwe yarashitse. Ngo hamashara mubaza ati umuntu umwami yifuza kugirira neza, yamugiriye neza kumva akeneye kumunezereza, ubona yo mukorera iki? Haleluya. Amani kuko yarazi ko ari inshuti y'umwami, kandi murazi ko Esther yari yamutumiye ngo aze gusangira n'umwami, aravuga ati uyo muntu umwami agomba kugirira neza nta wundi ni jewe. Haleluya. Ngo acaravuga turazi ati wofata umwambaro wawe, ugafata ifarasi yawe, ugafata impeta yawe, ati umva ibintu byose umwami yambara n'ifarasi yiwe, ati ukaraba umuntu w'umunyacubahiro mu gihugu ukamumuhereza, akagenda muzungurusha mu gihugu cyose, mu gisagara cyose, agenda aravuga ngo uko umuntu umwami akunze kugirira neza ngo raba uko amukorera. Acamubwira tumbiriza rero ati ibyo nyene uvuze atana kimwe kivuyemo, genda ubikorere
umuntu yitwa Morodekayi umwe ari hajya kwiremba. Amani yakubiswe n'inkuba kandi birumvikana. Haleluya. Rero umuntu w'Imana nagomba kukubwira ngo ibyo umwasi yateguye ku buzima bwawe, ibyo umwasi yateguye ku buzima bw'abawe, haleluya, Imana igiye kubihindura. Amen. Icyo usabwa ni kimwe, izere gusa. Haleluya. Izere gusa, uhanga amaso Imana. Aho wamaramariye, aho watuke, aho wasuzuguriwe, niho Imana ije kugutabarira. Haleluya. Niho Imana ije kukwemeza batakwemera, niho Imana ije kuguhindurira amateka, bose babiraba. Haleluya. Bose babiraba hama bizera Imana yawe. Haleluya. Ubu nibwo buhanuzi nkuzaniye muri intango y'umwaka wa 2025, aho wasuzuguriwe, aho watukiwe, niho Imana ije kukudugiriza. Imana yo mwijuru ibampera umugisha. Uri Imana nziza, uri Imana igira neza, uri gitangaza, uri Imana ikora no ku munota wa nyuma, kuko we ntucererwa mwami wanje. Ijambo ry'Imana riranabivuga ngo umunsi umwe ku Mana ingana n'imyaka 1000, kandi imyaka 1000 ku Mana ingana n'umunsi umwe. Yije gukora uhindura ibintu bikaba bisha kandi bigatangaza abantu. Rero ndasengera abana bawe mwami, abari ko baratotezwa, abari mu gahinda n'umubabaro, ubahindurira amateka, ababasuzuguye batangazwe n'ivyo bakoreye. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro cyose kibi cyawe mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugire umunsi mwiza.